Kirungo reka mvuge Aniyera kuko ivyo binyorohera. Vuga iryo uzi ntaco. Aniyera akiri Mwaro nyene twarabaye inshuti nyene nkuko kuko umuntu yakira abantu neza canke umuntu vyoroshe kugira inshuti ko turavugana ariko je iryo rya Kirungo ntaryonze uretse ko nyine Kirungo waryumvise kuri muzinyaro zose agiye hariya anyi muyinga agatera imbere nyene agasirima bugahinduka agasirimuka bisigura kiri Umwaro ko atarasirimutse nico gituma dushaka kumenya Imwaro yari umuntu ki Kirungo w'umuzi gute Imwaro asanzwe yakira abantu neza abana n'abandi neza ivyo vya Kirungo nta warabimuzi ko vraiment uvuze ko atawarabimuzi ko ashaka kuduhisha man uno munsi biriko biravugwa je amakuru naronse biravugwa ko nawe uri mu bantu yarungiwe ofete uri mu bantu nyene babanye neza mu bihe vyiza birashika nawe arakurungira nyene ibintu biraryoha bikanavuga yuko mwa mwaragiye mu rukundo ariko niwo muco twa twifuza kumenya yaya ama message bandikiraniye niyo ngira ndagusomere okay mukuru wanje na mahoro ubu ninde yanditse mukuru wanje na mahoro ni Kirungo nyene niwe nyene mukuru wanje na mahoro ego rata umeze neza niwe bacivuga ati ego rata mubaza tumeze neza acarungika emoji zo kurira n'umutima usataguyemo babantu baja mu rukundo bamuhevye akacarungika umutima usataguyemo nawe ucumubaza habaye iki kurira kuri kurariraga wangu aca murungikira rya kete rimwe rya kete rimubuza kugirane musitanteri wa komine Butihinda yisunze imyidogo y'abakenyezi bamaze kumwitura bo ku mutumba wa Kamaramagambo bidogera umwigeme yitwa Aniyera batazira Kirungo avuka mu ntara ya Karusi yaje kuba kuwo mutumba ko abatwara abagabo agatako akanatyoza abakenyezi babo bagabo bafashe ingingo yo kumwirukana ni rya kete ndiko ndasoma amari kurunyicyo uvuga ati sister ibi ni wewe ko ntabikuzigako vyahereye ni hatari ubu niwe yaciye amwandikira Kirungo carandika ati Muyinga nashikiye mu bagore bari hano nishano kurusha bwa bugore hamwe twanywera inzoga hahandi muri ba bagore bo kuri sante kumbe mwarasangira inzoga inshuti cyane natangaje ababoy n'abashira ku mavi bari bazi ko nasame nazi gutereta Lockdown macha zitangura kupostinga Hello my people ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe if you love me I love you too if you don't I don't care call me Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kimararungu Love in Town ubeshi life story ivyo nibigano bica kuri Star TV all the way from Burundi East Africa this is Star TV nimba rakoze subscribe imana igwezagire cyane arana mbwa mbwa Star TV ntagutebeje cyane ndagutwari hariya ndi kumwe no mu maririmbyi umwanditsi w'indirimbo yes nindi ndirimbo yashize hagaragara kuno munsi akabageze ku ndirimbo zibiri ziri ku rubuga rwa YouTube channel yiwe bamwita Fit Faba all the way from Mwaro right now akaba atuye mu gisagara ca Bujumbura nari ko arakorera ibikorwa mvabwenge niho ariko arakorera industry harabatamutahuye kera Imwaro ariko uno munsi ariko baramutahura buke harabatamutahuye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'aba diaspora batandukanye bari hanze y'igihugu ariko uno munsi ariko baramutahura uno munsi ariko baratahura impano yiwe mumbabarire cyane iyo mvuze intro ndende bivana n'umuntu twatwo turakorana iyo mvuze intro ndende banifuza umuntu ariko aradukurikirana amenye nuwahe muntu ari mu game ka Star TV of course so my name is Starboy the Sheep ndinga and you have the best exclusive news bavuga ati fasha urafashijwe twese turi ngakwera twafashijwe right now dufashe umuvandimwe wacu namuzanye ariko ngufitiye amakuru karibu sana mbwa mbwa Star TV papa thank you sana ninzobe ngo yabaye nyinshi cyane nivyo Imana ikora tu umuntu yokora ibi hari abantu bari bavuze ati bavuga ati ahantu hari imbeho nyinshi cyane abantu b'inzobe baba bake cyane sinanzi yuko nyene ko ahantu hari imbeho cyangwa umuntu yavuga ahantu hari imbeho ko ishikakagira inzobe burya je navuze ati reka nivugumire mu gisagara ca Bujumbura kugira inzobe basizoze mugabo vyaranse ndakeka rero nk'ababazaye tazi ni bose bo bari bikarandake
kubera ni wakanye cyane bose babirabura cyane Fitfaba karibu sana yana merci beaucoup ramutse abakunzi ba Star TV right now nibaza ko ari ku nshuro ya gatatu dukora ibikorwa vya kuri Star TV bwite ndi kumwe namwe uno musi turi kumwe nibaza ko tuzakorega byinshi bitandukanye ndagufitiye n'urusaku rwinshi cyane ndahari gusa nyene witondera urwo rusaku umbaze ibintu nzi so numva yuko tumaze kumenyerana bivanye nuko tumaze korana kenshi ndi umwe mu bantu novuga yuko nashimishijwe n'impano yawe indirimbo imeze fresh nziza cyane ifite amasanamu turaza kubigarukako mvuze yuko amazi ya Bujumbura atuma abantu bagira inzobe ari abantu benshi bakunda kuva ruguru bakazi Bujumbura ugasanga ruguru vraiment kandi yarabayeho neza kuruta Bujumbura ruguru yafungura neza ntacyo yabura mugabo ugasanga ageze Bujumbura cyagira inzobe ruguru ariko ivyo urazi ko biriho we iyi misose y'Ubujumbura yoreka ko gutukuza ariko ruguru nayo irahari bijye birayi usanga hari ibitumbura vy'amamesa cyupa ku vy'amakoto rero bayita amabaji sonya ruguru bagiye ibitumbura vy'amamesa umaze gushika Bujumbura ugatangura kubona vy'amakoto ukijya higishushe reka ukijya higishushe kitaramara n'iminsi 10 yes reka avuga ati ari menshi atazi songe yawe ariko gatse reka tugende gatonya ni indirimbo imeze fresh indirimbo wishe yes nubwo yuko yagutwara buryo butari buki kandi ucifuza support ucifuza abantu bagushigikira ziko none she call me papa she call me papa yes nanje yes my baby yes my baby she call me papa yeah she call me papa yeah Anjeni yes my baby yes my baby ntabwo ari ninja nakana kagasanifu gatandukanye n'abakarifoni sha ndabona mbaye ready tekana n'udutaye tw'ababosi ready yeah katumye n'amamara Strategy kazone ndamabara kameza dose ubundi overdose we every day kamuduka dose yamanaga surprise niyigera mbera peace yoro every day jewe nzamufolo she give me true she my queen she call me baba yes she call me baba yes ntabwo ari ninja yes indirimbo yes indirimbo imeze neza cyane indirimbo iri ku rubuga rwa Fitfaba indirimbo imeze neza cyane bro indirimbo warayisohoye ushyira hagaragara imbere yuko tuza kuri byinshi ngira ndakubaze feedback y'indirimbo imeze gute ni nziza cyane ya mbere iruta zose ni wowe uno munsi barakunze kuvuga ati iyo umuntu akoze igikorwa kiri gishasha hari abagikunda n'abatagikunda bivanye nuko abantu twese ntitwakira bimwe hari abo wituye ko ubaguhereza ubufasha cyane bagufashe promotion biranka bivanye nuko novuga ko uri umuntu uri kuraze kandi challenge nk'izo kuzicamwo c'est normal kandi birasanzwe kubicamwo kuko one day uzotora nyene ibintu bigende neza nkuko vyifuza ivyo je uburyo ndavyakira ndabiha igihe kuko igihe nico gituma uriya bitakunze ko nshikira ubu ndamushikira hazoza rero nibaze ko abo ntashoboye gushikira ku yituro ku yindi nzobashikira vyoroshe bisigura ko uvuga ati abo mbonye no munsi nabo nshoboye guhamvya abandi nzobahambya one day bibaye ngombwa cyane gose indirimbo no wayandikiye lyrics byose ni wewe cyane usanzwe uri umwanditsi mwiza cyane ndiyemera uravyishimiye reka tuvuga ati uko biri kose igikorwa cya kabiri nibaza ko kizoba kiza gusomba iki gisoza ndavyizeye nanje uno munsi aho tugeze umuntu arashobora kuririmba ukaza wumva kwaririmba nk'umunyarwanda oro abanyarwanda bo nyine bamba bivugiye ati inspiration y'umuziki wacu twararavye mu Burundi ukuntu bariko barakora natwe bituma dukora umuziki mwiza how umuntu ashobora kuvuga ngo gusora umuziki usa n'w'abanyarwanda wewe byo byarashitse barakubwira ati Fitfaba umuziki wagombye gukora style yo mu Rwanda like kandi atari ivyo abantu ko bavyibaza mbo abantu hari bakunda ukuntu gutandukanye hari abantu bakunda ikintu kugeza naho
ubazaniye ikindi bumva umengo ni ca kindi nyene kubera baba baragikunze gose je ndibaza rero nimba baba bakunda kuvuga ngo donc nimba nkuwambwiye ngo nagomvye kuririmba nk'abanyarwanda egarema naca numva ko akunda umuziki w'abanyarwanda cyane kubera aragira igihe kugeza kuri etape vraiment wumva n'umurundi w'iwanyu aririmbye ikirundi ucumva nk'ikinyarwanda wumva mu givyo byose nibaza ko bitobuza umuntu gukora ico yiyumvira kubera ni umuntu wese agira system y'uburyo akoramwo ibintu umuntu wese afite strategies wakoresha ukuntu nyine akora je dufate nimba mfise system y'uburyo nduzi ibintu vyiwanje nakafise uburyo ni nkuko nari gushiramo iringara nkashiramo ikiganda cyongereza iki numva nuko mfise vision yuko nubwo noririmba ikindi kintu nimba umunyagihugu wo mu gihugu canje donc umufana wanje ndungikiye aza kuvyumva nta ngora uno musi n'iki kibuze kugira ushike ku ndoto zawe neza na neza indoto usanzwe ufise muri wewe umufungo man akanoti kabonetse byose birashoboka nashashane ko tutibagiye ko ama promotion atandukanye turayarihira haba ku page Facebook aba promoters urinze ubona mu promoters agupostinga ku buntu mu promoter agupostinga ku buntu ubushoboye akagira ante ni wa muntu w'umutima mwiza kandi ubushoboye kandi aba yumva nyene ko ico kintu kitokwijana hari abantu bashoboye usanga badapostinga kandi bashoboye mugabo urinze ubona umuntu abigukorera for free abafise umutima mwiza bisigura yuko rero uwo mufungo uvuze ukora hose kubera ko najewe ngaha nshaka no kubwira ati ubwira nkoresha ikiganiro rampa inoti cyangwa sindazi gusaba kandi mfise urusha ko gusaba inoti kubera ko kano kazi niko kantunze ndagusavye amahera mu gukoresha ikiganiro simba ndagusavye igiturire kuko kuri YouTube nta mafaranga twinjiza ya danje bashaka ahubwo mbeho so uno munsi reka tuvuga ati igikorwa cyawe cyaragaragaye naragikunze kandi congratulations merci ejo utuzanira ikindi narabonye warakoranye na benshi kandi Imana ibahezagira abagize ico bakora mu gufasha impano y'igihugu so uno munsi ikintu cyatuzanye neza na neza inyuma y'iko tuza kuza ku yindi nkuru iri aho iri kuri trending in town reka duhagarare ku mwigeme basanzwe bita Kirungo no munsi ivyo nivyo haye umbaza wadi Kirungo no munsi ariko ara trending man kandi kugira ndakuzana mu bwami bwa Star TV ntibaze ngo kwasoye indirimbo ego nari kugukoresha urazi ko twakoze ibiganiro apepe bibiri kandi byaragize ico bimara muri kariye yawe uno munsi Kirungo ariko aravuga ko byinshi bitandukanye harabamuzi naragerageje kumurondera ndamubura ariko vyabaye ngombwa ko ndondera umuntu amuzi uno munsi ndafise amakuru neza na neza ko Kirungo mwabanye neza na neza imwaro naho bishika wajayo ukagaruka murabana neza muri quartier imwe kuri centre ayo makuru ntuyacishe hirya no hino n'amakuru mfise kandi bisanzwe nk'iryo zina Kirungo ego basi reka ngerageze kwemera muga nk'iryo zina Kirungo ugerageze turabizi neza ko mwabanye neza imwaro byanashitse murana datingana muranatemberana mu buzima butandukanye byinshi naza kubigaruka ko kubera byinshi nzi Kirungo kuri wewe ni giki mboje Kirungo kuri jewe ni uvuze yuko utazi Kirungo ngira ririndutse ni Aniel ni Aniera twarabonye yuko amazina yuko ari Aniera ukiri mwaro iryo Kirungo ntiryari bwaze canke ryaje inyuma yuko mumaze kuvana canke murashana inshuti ho ubu ngubu ego turavugana ariko je iryo rya Kirungo ntaryonze uretse ko nyine ngira byo byarabaye mu zinyaro zose agiye hariya anyi muyinga agatera imbere nyine agasima bugahinduka agasirimuka bisigura kiri umwaro ko atarasirimutse nico gituma dushaka kumenya imwaro yari umuntu ki Kirungo w'umuzi gute imwaro asanzwe yakira abantu neza abana n'abandi neza ivyo vya Kirungo nta warabimuzi ko vraiment uvuze ko atawarabimuzi ko ashaka kuduhisha man uno munsi biriko biravugwa je amakuru naronse biravugwa ko nawe uri mu bantu yarungiwe ofete uri mu bantu nyene babanye neza mu bihe vyiza birashika nawe arakurungira nyene ibintu biraryoha bikanavuga yuko mwa mwaragiye mu rukundo ariko niwo muco twa twifuza kumenya si atari ivyo tubimenye kuko dushaka kumenya umuntu Kirungo n'umuntu ki kuko no munsi naragaragara ku mbuga ngurukana bumenyi kiretse ko ku mbuga ngurukana bumenyi hagaragara amafoto ntiharagaragara neza na neza video yiwe ariko aravuga ati je ibisi ndabikora sindi no muntu nico gituma dushaka kumenya Kirungo n'umuntu kibiciye ku bantu bamuri hafi ku bantu bamuzi bo nanje tutaravugana ntaramubaza nari nzi yuko eske naribagije ati none iryo zina Kirungo kiba cyavuye kuri rirya kete
cyangwa rirya kete niryo ryakireye iryo sirino kirungo nanje byaranyobeye nanje ariko ukore mwari mubanye ariko wowe nawe mwari musangiye ikiwe na kirungo neza na neza kugira dutahuze abantu bariko baradukurikirana tubujya kirungo nimba yaragiye hari muyinga bikagenda ku ari imwaro yarameze uko kirungo reka mvuge aniyera kuko icyo binyorohera vuga iryoze ntacyo aniyera akiri imwaro nyine twarabaye inshuti nyene nkuko kuko umuntu yakira abantu neza canke umuntu byoroshe kugira inshuti muhuza n'ingoga muhuza n'ingoga je twara abagenzi urumva gusa ivyo byo kuvuga ngo kirungo ntivyari bwabe basi baba babimwise bivanye n'ukuntu yakira abantu neza yikorera ivyiwaga akaronka clientele ariko ntibisobanuye ko abatwara abantu babandi nkuko nabisomye biravugwa ko atwara abagabo babandi ariko ntibisobanuye ko yo batwa nijaruzi nivyo nibaza ariko munuko kwakira neza hari gihe wakira abantu neza kugira ubereke ko ufite keya none ko atawa telefona cankwe bose tawaja gukura muhira bamusanga haba yibereye urumva kandi ibintu nyene baba baje guhiga egarema ko baba babibuze muhira baba babibuze ku bagore babo baba babibuze ku bagore babo urumva urabivuze yuko yabikora hari imwaro uriko urabivuga ko wagiye bikora ubucanye arafise ivyo yikorera vyonye byo gutwara abagabo babandi ivyo yikorera akazi kiwe yidandariza ibintu nyene mugurumva nimba uko kuntu ya mu kibano abana n'abandi imwaro yari yaje gusuhuza abantu canke yari yaje nk'umuntu ahaba byagenze gute twumvishe neza ariho arafiseho famille yari yaje kuramukanya ahamara igihe nyene none bivugwa ko nawe uba barakurungiye se je twabana nyene muri quartier imwe twategeza kuba inshuti ivyo byo kurungira abagabo ntiwigeze ubimubonako ariko umuntu w'umushapa attention abantu b'abashapa kuba yarageze hariyo umva ivyo byo kurungira abagabo birashobora kuza bivanye n'uburyo babona yakira abantu abanye n'abantu ahuza n'abantu benshi okay reka tuvuga ati ivyabaye inyuma y'imwaro ntavyuzi nimba ibiba mu gusa birashoboka tunyine umuntu arashobora kuja nk'ahantu kuko imwaro nabo yinga afise umushatsi naturere amubona afise umushatsi uri naturere yagira ahandi hantu ukabona menshi yaramaze gushiramo nyene ibintu nk'ivyo nyene yaramaze gutagata ibintu bitandukanye sigura yuko imwaro vyaranse ko hatagati acaja kurungira abanyamuyinga okay ibintu birabaye birashitse birabaye nk'inshuti yawe ya hafi biba vyarasise muravugana arabikubwira like canke urabimubaza murayaga haraba conversation hagati yawe nawe vyarabaye bikiba twararonderanye ndamubaza ibi nibiki ngaha ndafise n'ama message mbere message wavuganye na Kirungo teri kenyene ja nimero yiwe ndayizi twereke je urabizi ko ndi Toma wemera ubonye nde je ndi Toma urabizi je ndi Toma murabizi Asha Aniera tukaturabe ikamanze ndebe nimero mfise utambeshe nawe nimero mfise turabe ko bisa neza kubera ko ushobora kuducanganya ukatubesha ariko bisa kubera ko nimero je yiwe ndayifise Kirungo Asha nimero niyo reka turanyereka conversation yiwe ni conversation yiwe okay Gaya ma message bandikiraniye niyo ngira ndagusomere. Okay, mukuru wanje na mahoro. Ubu ninde yanditse mukuru wanje na mahoro? Ni Kirungo nyene. Niwe nyene. Mukuru wanje na mahoro. Ego rata umeze neza. Niwe bacivuga ati ego rata mubaza tumeze neza. Acarungika emoji zo kurira n'umutima usataguyemo babantu baja mu rukundo. Bamuhevye akacarungika umutima usataguyemo nawe ucumubaza habaye iki kurira kuri kurariraga wangu aca murungikira rya kete rimwe rya kete rimubuza kugirane musitanteri wa komine Butihinda yisunze imyidogo y'abakenyezi bamaze kumwitura bo ku mutumba wa Kamara Magambo bidogera umwigeme yitwa Aniera batazira Kirungo avuka mu ntara ya Karusi yaje kuba ko mutumba ko
abatwara abagabo agatako akanatyoza abakenyezi babo bagabo bafashe ingingo yo kumwirukana. Ni rya kete ndiko ndasoma amari kurunyicisha uvuga ati sister ibi ni wewe ko ntabikuzigako vyahereye ni hatari. Ubu niwe yaciye amwandikira Kirungo carandika ati Muyinga nashikiye mu bagore bari hano nishano kurusha bwa bugore hamwe twanywera inzoga hahandi muri babagore bo kuri sante kumbe mwarasangira inzoga inshuti cyane imwaro mwarasanga muri bwa bugore none mwaro hariyo bugore bufise umuntu nyine tuni babantu usanga bavuganye raba ivyo kundenganyamwo bariko nukuntu nzi nimereye ngo ndabatwara abagabo mama wanje nawe ucuvuga ati reka ndaza kugufona mukanya hari utuntu ngira nkore turavugana cambona miss call ngaha yaraguhamagaye ntiwamwitavye we waciye umuhamagara twaravuganye mu nyuma gusa kanya gatoya nyene okay nigize ni message nisomeye reka twibandaniriza akazi kwari kugira nshore kumenya ukuri nuhavuga umuducanga so uko biri kose urumva ko yagerageje gusa ugomba kunsobanurira uwo yari ko atahindutse uranamuhamagara kugira mushobore kuyaga reka dufate ko ivyo bamuvuga ko ari byo byabaye after bikagenda kubera Muyinga ari wewe wumvise umugenzi wabamuvuze baramwirukanye mu gihugu urabishigikiye wumva nyine umuntu bo mwirukana ngo atwara abagabo babandi cyane je ndibaza ivyo bintu ugiye muri sentare kubiburana afise amahirwe menshi yo kubitsinda cyane kuko ikintu bamubaza niki wewe hariho umuntu urondera abaza wahamagaye ni banga ugasanga nta numwe wenda hari ababa bakeneye kumva za nkuru ziwe kwa kuntu yitwengera kwa kuntu nyene ahantu ari nyene haba hahiye nyene atera inkuru akaba ari byo baje kurondera ugasanga ashitse muhira nk'uwo mugabo ashitse muhira na gacerere nukuguma ahara n'umuntu bisigura ko umugabo agiye kundi mugore hari ivyo umugore atabamukorera bagiye kurondera handi acagenda we nawe none wasanga umugore atabigukora izo cugenda handi kwikubitira biravana nuko nibiharuro vy'umuntu ibiharuro vyawe bigenze neza uzotera wacu mutse none cyunyene birumvikana aho kurya nabi none ubona hari haba ahandi hantu ushobora kugenda ukarya neza ugenda nyene ukaraba uburyo nawe ufungura ivyo wifuza uko bitumwerera nawe uno museka tuvuga ati abantu bamukiza mu muziki babigoye nyene ko usanga nyene muba muri mwenyene tuvuge ko Fit Faba nawe ari wenyene kuri uno mwanya atamuntu afise ariko mwe nyene bari turondera inoti man turondera umufungo kuko hatari urukundo donc ahari urukundo haboneka n'umufuna ufise amafaranga utegereza kuba donc urukundo ruraza ariko atanoti n'ikibazo ukenye ndasubiramwo ukenye n'ikibazo inoti okay message igenda itembera kuri Kirungo kugira tuve kuri ivyo vya Kirungo neza na neza tuje mu bindi bo je no mubwira aha rumva n'inshuti hari gashobora kuraba kino kiganiro ntariko araja kuri rezo social bakora ibiganiro nizo vyakunda n'ivyo yanka nanje nawe muhamagara nkupira of course ni yahe message umutumwa bw'inshuti yawe cyangwa umugenzi yagize ikibazo ushobora kumurungikira hari hose ndazoza kumushikira yihangane nta mvura idahita kwera ariko je ndashaka uzomunzanire mu kiganiro kabisa ntugire ikibazo nironkere views uzomusaba niyo nyankira yihangane nta mvura idahita kubona ibinye babimuvuzeko ntaco bikura ko umuntu niyibandaniriza ubuzima ibinyene n'ibintu biba kuko nta nuwo mwirukana mu gihugu kubera ivyo niyihangane yibandanirize aleze vraiment. Okay, turava kuvya Kirungo neza na neza turaja muri music. Inyuma ya Dramati gukora amakosa agasaba imbabazi. Inyuma ya Dramati asabye imbabazi Big Fizzo araza arandika amajambo. Amaze kwandika amajambo DJ Pole aragenda arakora ikiganiro. Nyuma y'ikiganiro DJ Pole yakoze Big Fizzo agarutse muri Shirabe muri Gera Plaza. Big Fizzo aravuga amajambo. Inyuma ya Big Fizzo Pole arasubira arandika no munsi Bifes nawe yagize icyo avuga. Reka turahera kuri Dramati nyuma yo kuvuga yuko abantu baba diaspora bakora cyane 24/24 baruha nyine babayeho ubuzima bubi reka ivyo tuvyihorere kwanza DJ Pole aragenda kuri rezo zose aravuga ati abasani lahiki ko basa nabi batamesa ibintu nk'ivyo kuri wewe iryo jambo DJ Pole yavuze yerekeza ku basara
wowe urifata gute iryo jambo nta muntu ritobabaza n'umuvyeyi donc atazi kuvuga ngo iki yumvise base bamubwiriye umwana ko atambara neza mu gihe adahena erega hari ikintu basi dutandukanye kwambara no guhena impuzu nziza sekwa impuzu nziza ni je nibaza ko ari rya wambara ntube wahenye mu kirundi niko nabivuga ukeneye rero ibirenze agushoraho imitahe akavuga ati akira nkene yusuku rero mu gihe ugomba guhindura image ubona ku baririmbyi cankwe ukuntu wewe nyene ukuntu ukeneye kubibona bisaba yuko wemvetisamwe amafaranga ukabaha cankwe ukababwira ati okay je narakurikiranye kijya higaniro yaturangiye ntuzi Oscar Fashion ngenda zarabandi mupeti ngo niba mwegere ngo hariya ngo Oscar Fashion nk'ubunye sinibaza nk'ubungiye mvuga ngo pole yandungitse ngaha sinibaza ko bompa ivyo nambara kandi nibaza ko batobigwa ku buntu so inyuma ya pole nguye onye Big Farious araje mu Burundi avuze ati wewe pole ntago uri umurundi uri umudimudimu bisigura umunyamwema Fizo yarababajwe n'amajambo yavuze kubera ko pole yaragize icyo avuga kuri Big Fizo aramuvuga ukuntu Fizo nawe avuga ati cenegerezwa gusubiza Big Fizo amwita umudimudimu muri show aravuga nandi majambo atandukanye ko DJ Pole atari umurundi ariko no munsi hari post novuga yuko nshasha ya Bifeso Ndofro yagerageje kugira icyo avuga aravuga kuri Bernashi we conclusion wobiha bino bintu hagati ya Pole Big Fizo Dramati ibintu byose byagiye biraba wewe bivuga kwiki reka duhere kwico onye cha Pole cy'umudimudimu ivyo nibaza ko atawo birandira ko kuko usanga ari babizinanyemwo barya ntawo biraba hagati yabo je nibaza ko hari connection nini yo kuva kera cyane rero kuba donc ivyo biba yego biraba kandi ukumva umengo ko hari beef yimbitse kuko ubonye umuntu agenda kuvuga dufate Fizo ni legend w'umuziki wahi Bujumbura urumva amaze kuvuga ko hari abasani batambara canke bameze ukuntu batamesa na Fizo ashobora kuba arimwe urumva rero ivyo bitegereza kumubabaza turabandanya bitegereza kumubabaza rero nka Fizo ari legend w'abaririmbyi ngaha mbo yoba yarumvise agashavu akamwishura uko ariko siko vyari bikwiriye nyene kuko nanje ndabibona yari kubicisha mu yindi sanse nyene mugabo ibintu byo kuvuga ngo iki agaponda nyene akexagera nkuko kose muga inyuma ya Big Fizo DJ Pole niwe yavuze ati uteye ikibuye mu bibwa byinshi ikiboroze ubu n'umugani umva ko bose bagerageje kwishurana amajambo atameze neza cyane mugabo mu bisanzwe kandi ivyo bintu nama ndabiraba keshi wangu ivyo bintu akeshi bizona dukwegera ariko ndeka tumvuge guca ivyo bintu hamwe vyo baturi muri business numva ko vyo babiryoshe tubikora tamutima mu burimo biravana na vision bikaba nyene showbiz nyene iryoshe nk'ivyo president nyimba ari karabiraba abona ati none aba bantu niyo baza ngahanye leta izobizera gute ibaha imitahe mu gihe bagisinata nkuko tutabona evaluation bagira mu bijanye nayo majambo bibafasha iki none nimba tuzoguma tuvuga ibintu nk'ibi dukeye utuntu nk'utu nitwerekana ibintu nyene bikomeye cyane twakoreye igihugu byo wumva bivuze iki imbere ugiye gusaba nka sponsor imbere kwa president cyangwe ahandi hantu nyene ku rwego rw'igihugu ni tuzogenda dupresenta ngo je ngo nije nakire nguriya nkuru ngo kari akajambo mudimu zogenda uvuga muhu reka tuvuga ati Bifeso Ndofro yagerageje kuvuga amajambo make nashobora kuvuga aho yabwiye Big Fizo ngo asaba imbabazi gutuka umudimu DJ Pole ntago ari byiza kubera ko nawe babituse wa mwana we yavyara mu Bufaransa arafise ubumetise byo mubabaza aragerageza kuvuga amajambo mwamwe asaba imbabazi ko adukurira iyo bari kwarereka ingeso atari nziza abaco yibiwe araza no kuvuga kuri DJ Pole aragirisha muvuga ko kutuka basani ko batamesa atagira ante hari waragurira isabune ibintu nk'ivyo
aravuga no kuri ba Bernice bivanye nuko bagwa inkundo zitari private ibintu byo gushira urukundo ahagaragara marango ntibavyaranye na Sadbi nk'umwana suwi wabo aragerageza kubahanura arababwira yuko nabo bahebanye n'abandi bantu ntibapfa bace babigaragaza bo ivyo yavuze nivyo je bigena yabishigikiye cyane kuko ibi bintu mu bisanzwe umuziki utandukanye n'urukundo bitandukanye kure niyo mpamvu ubona bari abantu bo mu bindi bihugu inkundo zabo zimbitse ntibazishira en public kubera ni muri business mu muziki ntabwo rero wofata ngo umugore wawe umupostinge ugire ubu uri kuramudandaza kuri Facebook gupostinga ikintu je nibaza ko upostinze ikidandaza none nimba uhora ushira ko umudamu wawe ari ku isoko bisigura yuko amukize guma mu posta bari ku isoko bari baramudandaza ibyo muziki ntibisa n'ibintu by'urukundo byo mu rugo barabe nyene babihindure yubare nyene kuko twe dufate nk'abafana umufana akeneye kumva uri kuraririmba nimba ufise okay dufate nka Satbi example Very nice n'umuririmbyi nkunda cyane nanje na Satbi n'umuririmbyi mfana rero ivyo bintu twebwe byo kuvuga ngo ko bakundana ngo ko bagira twe ntidukeneye kuvyumva dufate nishize ku ruhande rw'abafana abafana ntibakeneye kumva ivyo bintu vy'ibijambo ngo bahebanye iki oya bakeneye kuguma babona ya miziki bakeneye kuguma babona ya miziki myiza twa tuntu twiza bagiriranira tw'urukundo kuko ivyo onye hariho umufana biba bitaye hasi direct na cyane ko iyo wihakanye umwana ara ama video du poster manager arashobora gukura akabona ivyo mwagize akabona ati none ibi bintu papa byabaye gute byarigeze ku ucu bimusobanurira gute ni video bari ku hantu hacu turiko ducamo na cyane ko Sadbi bakunda kubikora like agafata video ari kumwe n'umugore bari kuzunzi bari muri chambre ugasanga ari ibintu bidakwiye gushika mu bafana ariko ni ibintu bikwiye kuguma muri bo nyene ndasubira mu gupostinga umugore nibaza ko ubu uri kuramudandaza atari ibintu bya business y'umuziki nibaza ko atampamvu ifise yo gupostinga yaba nk'umusheri wawe cyangwa iki okay uko biri kose nibaza ko dukwiye kubikora ukonya hari ubuzima tuzakwiye kugaragaza mu gusozera nibaza ko kwanza wowe wifuza iterambere wifuza ko bagushigikira hari ikintu abakunzi ba Star TV bo bataragukora bo wifuza ko bagukora kubera ko no yakiya gihe nibaza ko ikiganiro kitarabwe n'abantu bose kandi n'indirimbo ntiyagiye kurabwa n'abakunzi ba Star TV bose no musingeze kuri 37000 barenga aba subscribe bankurikirana n'icyo ikintu wose abakunzi ba Star TV batagukoreye bo wifuza ko bagukorera kuri no ncuro ibindi byose barabikoze ariko reka mbasabe ku mafaranga amafaranga bayaguheretse mumpe ku mafaranga wangu wowe wavuze ati ko abantu bapostinze ngo bari ko baragurisha uno munsi ko wavuze yuko ngo iyo upostinze ikintu uri kuragurisha ko wavuze ko uri umusinga atamushera ufise wari kuragurisha rero nawe je nanje ntawe mfise ndaposting niyo namuronka je nibaza ko nawe muzobona ndeke kubesha gusa kuri mariage nzobatumira kuri mariage zodutumira gusa ndapostinga seho bivanye sinoreka gupostinga umukobwa tukakubera dusangiye akazi mu muziki umukobwa bakeneye ariko ndabapostinga gusa sipostinga umusheri wiwanje bisigura ko ari gushora ku muposti cyane muri business ya fitaniye beef na réseaux sociaux nkene ndayikeneye ko ibintu by'amafaranga nyene muri sino bishiramwe umudamu muramukuramo kwanza nawe umubonye utoca umuntu oya twebwe ibyo ntitubikora kubera ko twe turabarigende ntitwinginga turabarigende ntitwinginga turakora ibyo dushoboye icyo tudashoboye tukabireka so reka mvuga ati baze kugushigikira ni Fit Faba indirimbo yes indirimbo imeze neza cyane dushishirize ko neza ijya ndirimbo ya mbere agapera cyo dusa n'abasozera yasohoye utarasora yes bitwara umwanya muto kubivuga n'ingora abahizi byemewe bisoundinga inanga mu kanya gato wangize inama oya hari imishinga myinshi narasoza ni gute novyemera uko nukuntu mwese muhima
mufise vyinshi muhisha hisha nimuvuga ukuri kandi mugufise Yeah. Eyo, yeah. Thank you so much Fit Faba. Imana iguhezagire Thanks, cyane for another time twarundi mwanya uzatuzanire wo bita Kirungo turako twokorana nawe akantu ariko bikunze ariko mugihe yaba bikunda ndaza bamaze kuza cyane. ni nyuma y'indirimbo ya Jadix the Blacker indirimbo yise Kirungo yashize ahagaragara nane dukwiye gushigikira ndetse na Double J yarashira indirimbo ahagaragara yise Kirungo gusohora indirimbo bose bakazita Kirungo. Hari cyo wogira ukabivuga ko nk'abo nk'umuririmbyi kubera ko no munsi wanditse Kirungo urabona Jadix urabona Double J mbo Jenny baza uwatanguye gusohora cover hajya mbe ni Double J munyuma cyasubira Jadix ariko wastanguye gusohora indirimbo ni Jadix uwatanguye gusohora indirimbo ni Jadix hagati yabo babiri twe ngaha ahi Bujumbura twese turazi ko bari muri beef bari muri mu ntambara ikomeye cyane yuko batwaranye Billman Boy nashashane ko Jadix avuga ati je Billman Boy ni yanje Double J na kiri ku munyuma nabo baca kandi ibyo bintu nanje kweri ntagize nte Jadix n'umugenzi wanje wa kera ya Billman Boy yabitanguye kera cyane ngira ngo ba Double J bakiva Igitega yari afise Billman Boy urumva haca haba cakintu nyene ibintu bitanganya ingufu urumva ntiwozana sinzi kurabona ujya muravyo wo mu mvura ngo ugereranye na kajya kantu akami urasa niyo puissance Jadix afise urumva ba Double J nabo bafise public nini cyane urumva bafise ingufu zo gutwara ikintu umuntu byoroshe nubwo woburana hari ahantu basi birayumba abantu batakumva bavuga ati ahubwo wanasatse reka gushimire cyane my big brother Fit Faba reka bagushigikire Aramative online menshi cyane ari benshi bataragukoresha ariko reka dusabe bagira ico bakoze kugira bigene neza cyane. Thank you so much kumanya waduhereje Imana igwezagire cyane job bless bro. Merci sana. Thank you so much. Ndakwemera cyane. Nawe ndakwemera bro.